turasavye leta y'u Burundi yuko yobwira imihora nka Econet rero nka Limitel, surtout Limitel ni abantu benshi cyane bakoresha mu Burundi. Turasavye yuko babwira Limitel yuko yokuraho yajya amamega ya make yo kuri Facebook, kubera yuko ari abantu benshi cyane bakoresha yajya amamega ya Facebook, kandi abo bantu nyene nibo bazana akavurumba kuri Facebook. Noneho n'abantu batandero bafise bamwe Facebook y'u Burundi none ikoresha abantu mengo n'abapeiza. Facebook y'u Burundi ikoresha abantu mengo ntibigeze biga, ari abantu mengo ari umuntu usanga noneho aragutuse akwandika nk'igiparagrafi kingana uku, ugiye kumuraba ugasanga n'umuntu ava hari za 9 juru nimba ari hehe, ukaraba none uyu muntu ariko arambwira amajambo, ugasanga umuntu mu ruta vyose unamubeshaho. Ariko yo please guys, Limitel ndasavye yajya amamega ya make yo kuri Facebook muyakureho, muzafu mwase mushira amamega expensive ku buryo umuntu azobabara kuba yaguze amamega zimvye. Ndibaza aho ntazoja kunuza kuri Facebook ngo yandike ibijambo vyinshi byo gutukana, ko ari abantu kuri Facebook y'u Burundi umengo ntandero bafise, umengo ntibigeze baregwa, umengo bombo clad ni n'aba president mw'abantu mu kuri Facebook nzosa nduza amamega ndashira nko kiyumbi 10 mw'abantu mugura amamega ya make ni mu mugenda gutukana kuri Facebook, ni mu batandero mufise abantu bamwe kuri Facebook. Niyo abantu bose batinya Facebook mu Burundi, kuko nta kindi kintu igihe hari kuri Facebook mu Burundi atari uburofa gusa, nta kindi kintu abantu kuri Facebook mu Burundi mushoboye atari gutukana gusa. Mukomeze mu buresi gato nzobereka umva no mukuru nca nduza amamega, kuko mw'abantu mugura amamega ya make ni mu mugenda gutukana kuri Facebook, il faut que tuba block.